ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 29 umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike hose mu gihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu bice vya Mwaro hamwe na Kayanza kuri °C 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura nka hose mu gihugu cacu, hamwe hamwe hakazocamo n'ibihe vy'izuba uretse mu bice vya Muyinga hamwe na Kirundo aho hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu gice ca Cibitoke aho bizoba biri kuri °C 30. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:08 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:23 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.